Je m'appelle Munezero Fadite et je suis une activiste, artiste, slameuse et écrivaine de pièces de théâtre. Nashaka guprofita iyi mois de mars kugira ngo ubwa mbere mbanze nipfurize abakenyezi bose n'abigeme bose ukwezi kwiza. Nongera ndabibutsa yuko nukuri twige kuza turasoma abasha kubera ko ubu ibintu byose vy'ama opportunité by'abakenyezi canke ivy'ugwaruka biza mu nyandiko basha rero tutagiye turasoma ntituzoza turabimenya. Ego barashobora kuinvestisa en faveur yacu mugabo niyo tutasoma ntituzokwigera tubimenya. Nagira ndangize ndabipfuriza ukwezi kwiza ubwira kandi nongera ndabipfuriza no gukunda gusoma. Murakoze.